nuko ndabahaye kazi hano ku Mibereho TV. Ndashima cyane ingene mukurikirana ibiganiro dusohora hano ku Mibereho TV, birerekana neza ko muriko murashigikira ibiganiro bica hano, muriko murashigikira Imibereho TV. Nuko uno munsi tugiye kwigira hamwe ingene ushobora gukoresha ikibanza naho coba gitoyi ukagikoresha mu gutera ibiterwa bitandukanye. Ushobora kwiyumvira gutera ibitunguru, amakaroti, amashu, itomati, ariko muri kino kiganiro jewe nahisemo gutera itomati. Tugiye kwigira hamwe ingene ushobora gukoresha ikibanza gito ukagihindura ikingira kamaro kuri wewe, mu kibanza cyo gutera amashurwe cyangwa kuhashira ibindi bintu, ukahashira ibiterwa bizogufasha bigafasha n'umuryango wawe. Hama abamaze gukora abonema ndabashimira cyane, abatarayikora ndasaba kugira ngo mufyonde aho hepfo handitse sabone, ufyondaho, urafyonda n'agakengeri kari hirya kazotuma uguma wibonera ama video dusohora hano ku Mibereho TV. Ama video azogusanga kuri telefone yawe. Nuko ndabahaye kazi. Ko mu bisanzwe urashobora gukoresha ikibanza aho nyene ubaye, nimba upanze canke ufise aho iwawe, urashobora gukoresha ikibanza gito ufise mu gutera ibiterwa bitandukanye. Ushobora gukoresha akadobo cyangwa ibyo twokwita amavaze mu Faransa, ugashiramwo ivu hama ugatera igiterwa ciwawe, cyangwa ushobora kuba ufise ahandi hantu hari ivu mu kibanza cyo gushiraho amashurwe ukahashira igiterwa, kuko mu bisanzwe ibiterwa iyo bimerewe neza, iyo uvyitaho birasa neza nta kabuza. Hama ivyo wateye ni vyiza ko ubikurikirana, ukabibagarira neza, ukabibagarira kurya umwana wawe utemera ko inzara zikura ngo zicafure kijya gihe uba uri kurazica. N'ibiterwa nuko nyene biba bikenewe, birakenewe ko uvyitaho ukabibagarira, birakenewe ko iyo bifise ingorane ushirako umuti. Hariho imiti y'ibiterwa bitandukanye. Mu bisanzwe nkuko tubizi ntushobora kwemera ko umwana wawe agwara, uraja kwa muganga ukamuha umuti bivanye n'ingwara bagwaye. Rero n'ibiterwa nuko nyene, iyo bivanye n'ingwara igiterwa kiba kigwaye gishobora kuja ko ubukoko, gishobora amababi, par exemple akarorero notanga nk'itomati, amababi yayo hari igihe usanga ashobora kubenjera. Hariho umuti wayo utegerezwa gushirako kugira ngo ubandanye ubungabunga igiterwa ciwawe. Rero iyo ubipanze neza bicika amashurwe ku nzu yiwawe. Iyo ubipanze neza bicika amashurwe, hakaberwa, eka ugasanga aho ubaye hasa neza cyane kuko uba wabyitayeho. Hama mubandanye mukoresha ivyo bibanza nyene bito mufise, ko mu nyuma amashurwe ntaco aguha, mugabo iyo uteye itomati cyangwa ugatera ikindi kintu uraronka umwimbu mu nyuma, mugafungura n'umuryango wawe. Nuko mu bisanzwe tuvuye mu vy'itomati, hari iyindi message nifuza ko dusangira. Mu bisanzwe kano agatabo ntigera kava mu isakoshi iwanje, ndakagendana aho ngiye hose, haba gusenga canke ahandi hantu, usanga haguma mu ishakoshi kuko harimo amajambo yama afasha igihe cose. Rero uno munsi nifuje ko dusangira amajambo amwe nigeze kubwirwa n'umutamakazi w'imyaka irenga 70. N'ahantu nari ngiye arampamagara aravuga ati mwuzukuru icara hano, hari ibintu nshaka kukubwira, ibintu bitanu byonyene nibyo nifuza ko tuganira, kandi nibaza ko bizofasha ubuzima bwawe. Nuko ndamwegera, ndafata agatabo kuko nababwiye, ndafata agatabo n'ikaramu ndatangura ndandika. Arambwira
yarabimbwiye verbalement ariko mu nyuma ndavyandika. Ikintu ca mbere yatanguye yarambwiye ati mu byo ukora byose shira Imana imbere. Icya kabiri yambwiye ntiwemere umuntu n'umwe ko agukengera agushira hasi akubwira ko ataco umaze, kuko kazoza kinyegejemwo ibitangaza. Ku kintu cya gatatu yarambwiye ati ntihagire umuntu n'umwe ku isi utinya, naho boba abavyeyi bawe canke abandi bantu bose bagusumvya imyaka. Mu kibanza co kubatinya bubahe, ubaha umuntu uwo ari we wese naho yoba umwana muto. Ubaha abantu, utinye Imana. Ikintu cya gatatu yarambwiye ati ntuze wigere ukorera abantu ibyiza witeze ko abo wakoreye ibyiza bazokwishura. Kora neza ugende, ibyiza uzovyishurwa n'abandi. Ikintu cya gatanu yaravuze ati niwasaza ukenye ntuze wigere uvyagiriza canke ushira ishavu ku bavyeyi bawe canke famiye uvukamo, ahubwo amakosa uze uyishireko, kuko ingingo z'ubuzima bwawe ni wewe uzifata. Ibyo bintu bitanu iyo ndabibonye iminsi yose biragira ico bimfashije, nico gituma nifuje ko tubisangira na mwebwe muraba Imibereho TV. Ndizera neza namwe ko hari ico biza kubafasha. Nuko ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe muraba ino video. Imana ibahezagire cyane mu byo mukora byose. Utarakora abonema ntugende udafyonze ku ijambo ryitwa sabone cyangwa subscribe, ufyondeho kugira ngo ubandanye ushigikira ibiganiro dusohora hano ku Mibereho TV. Nuko Imana ibazigame, mugire umunsi mwiza. Bye bye.